woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Matayo ikigabane c'15. Maze abafarisayo n'abahinga b'ivyanditswe baza kuri Yesu bavuye i Yerusalemu, baramubaza bati: Ni kuko abigishwa bawe barenga imigenzo twabwirijwe n'abakera, ntibakarabe iyo bagira barye? Nawe arababaza ati: None mweho, ni igiki catumye murenga icagezwe c'Imana kubw'imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti: wubahe so na nyoko, kandi iti: uwututse se canke nyina ntazobure kwicwa. Ariko mweho mugira muti: umuntu wese abwira se canke nyina kico yari kumufashisha arico azoshikanira Imana, ntiyubahe se canke nyina. None mwatituye ijambo ry'Imana kubw'imigenzo yanyu. Mwandyarya mwe, Yesaya yavuze neza ivyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe ati: aba bantu banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari vyagezwe n'abantu. Ahamagara ishengero aribwira ati: nimwumve mubitahure. Ikija mu kanwa sico gihumanya umuntu, ariko ikiva mu kanwa nico kimuhumanya. Buna abigishwa baramwegera, baramubarira bati: urazi yuko abafarisayo bumvise iryo jambo bakavunika umutima? Arabishura ati: Icatewe cose kidatewe na Data wo mwijuru kizorandurwa. Nimubareke, n'impumyi zijana izindi. Ariko impumyi yojana iyindi impumyi zompi zogwa mu cobo. Petero aramwishura ati: dusobanurira uwo mugani. Nawe aramubaza ati: Ega namwe muracari imburabwenge? Ntimutahura yuko ikintu cose kigiye mu kanwa kija mu nda kigaca mu nzira yaco? Ariko ibiva mu kanwa biba biturutse mu mutima, nivyo bimuhumanya. Kuko mu mutima havamwo ivyiyumviro bibi: ubwicanyi, ubusambanyi, ubushakanyi, ubwivyi, kwagiriza abandi ibinyoma, ibitutsi. Ivyo byose nivyo bihumanya umuntu. Ariko kurisha intoke zidakaravye sivyo bimuhumanya. Yesu arahava, aja hafi muri Tiro n'i Sidoni. Umunyakanani kazava mu ntara yaho aratakamba ati: Ngirira imbabazi se mugenzi, mwana wa Dawidi, umukobwa wanje afashwe nabi na dayimoni. Nawe ntiyamwishura ijambo na rimwe. Abigishwa biwe baza kuri we, baramwinginga bati: murungike, kuko agenda aratuvugiriza induru inyuma. Arabishura ati: sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Uwo munyakanani kazamushikiriye aramupfukamira ati: ntabara se mugenzi. Yesu aramwishura ati: si vyiza gufata umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Nawe ati: ntako umugenzi, kuko utubwa natwo twirira utuvunguka dukorokera munsi y'imeza y'abanyenetwa. Buno Yesu aramwishura ati: ukwizera kwawe ni kwinshi nyina wanje, bikubere nk'uko ugomba. Umukobwa wiwe acakira uwo mwanya. Yesu arahava, aja ku kiyaga cy'i Galilaya, aduga umusozi yicaraho. Abantu benshi baza kuri we bazanye abacumbagira, ibimuga, impumyi, ibiragi n'abandi benshi, babashira imbere y'ibirenge vyiwe arabakiza. Bituma ishengero ritangara ribonye ibiragi bivuga, ibimuga bikomera, abacumbagira bagenda neza, n'impumyi zibona, bahimbaza Imana y'Abisirayeli. Yesu ahamagara abigishwa biwe ati: ishengero rinteye akagongwe, kuko wari umunsi ugira gatatu turi kumwe, none ntibagira ico barya. Ariko si ngomba kubasezera bashonje,
ntibagwire isari mu nzira. Abigishwa baramubaza bati, twokura he muri ubu bugaragwa imitsima ingana iki yo guhazira ishengero ringaho? Yesu arababaza ati, mufise imitsima ingahe? nabo bati, n'indwi n'udufi dukeya. abarira ishengero ngo ryicare hasi, yakira ya mitsima indwi na zafi, arabishimira, arabimanyagura, abihereza abigishwa biwe, babigaburira ishengero. Bararya bose barahaga, begeranya imisigazwa y'utumanyagu yuzura ibiseke indwi. Abariye bari abagabo 4,000, abagore n'abana bataharuwemo. Asezera ishengero, atambukira mu bwato, aja mu gihugu c'i Magadani. Matayo ikigabane c'16. Abafarisayo n'abasadukayo baraza, barondera bamugeza ko abereka ikimenyetso kiva mu ijuru. Nawe arabishura ati, iyo bugorovye muvuga ko buca haba umuco kuko ijuru rikeye. Mu mutwenzi muvuga muti, hagira hafurungane kuko ijuru ritukura kandi ryiraburaniwe. Murazi kugenzura ijuru uko risa, ariko ibimenyetso by'ibihe ntimuzi kubigenzura. Abigihe kibi c'ubuhumbu barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso ca Yona. Abasigaho arigira. Abigishwa bafata hakurya, bari bibagiye gutekera imitsima. Yesu arababwira ati, mugabe mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'abasadukayo. Biburanya bati, ntitwatekeye imitsima. Yesu arabimenya, arababaza ati, yemwe abukwizera guke, ni igiki gitumye mwiburanya ngo nta mitsima mufise? Ntimuraruha mubimenya? Ntimwibutse ya mitsima 5 ku bihumbi 5 n'ibiseke mwegeranije uko vyangana? Canke ya mitsima 7 ku bihumbi 4 n'ibiseke mwegeranije uko vyangana? Ni igiki kibabujije gutahura ko ntababwiye imitsima, ariko mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'abasadukayo? Buno batahura ko atababwiye kwirinda umwambiro w'umutsima butsima, ariko ko ari inyigisho z'abafarisayo n'abasadukayo. Yesu aja mu misozi heri Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Nabo bati, Bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati, ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati, uri umuhigwe Simoni umwana wa Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mw'ijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubakako ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mw'ijuru, kandi ico uzoboha mw'isi kizoba kiboshwe mw'ijuru, n'ico uzobohora mw'isi kizoba kibohowe mw'ijuru. Maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Kristo. Kuva ubwo Yesu atangura guserurira abigishwa biwe ko akwiye kuzoja i Yerusalemu no kuzobabazwa uburyo bwinshi, ababazwa n'abashinga ntahe, abaherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe, no kuzokwicwa, no kuzozurwa ku munsi ugira 3. Petero aramwihererana, atangura kumwamira ati, Ntibikabe, mwami wanje, ntibizokubeko namba. Ahindukirira Petero ati, herera inyuma yanje Satani, uri kinsitaza, kuko ivy'Imana atari vyo ubabaye, ubabaye ivy'abantu. Buno Yesu abwira abigishwa biwe ati, umuntu niyagomba kunkurikira, niyiyanke, yikorera umusaraba wiwe, ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwuzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose, abitangiye ubugingo bwiwe? Canke umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umwana w'umuntu azohava aza afise ubwiza bwa se, azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe.
ibitabo birazingurwa kandi ikindi gitabo kirazingurwa ico gitabo nico gitabo c'ubugingo bapfuye bacirwa imanza zivyanditswe muri vyo zikwiranye n'ivyo bakoze mbona intebe nini yera mbona n'iyivyagiyeko isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo kandi mbona bapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere yayo ibitabo birazingurwa kandi ikindi gitabo kirazingurwa ico gitabo nico gitabo c'ubugingo bapfuye bacirwa imanza zivyanditswe muri vyo zikwiranye n'ivyo bakoze ikiyaga kigarukana bapfuye bo muri co bapfuna kuzimu bigarura bapfuye bo muri vyo ikiyaga kigarukana bapfuye bo muri co bapfuna kuzimu bigarura bapfuye bo muri vyo bacirwa imanza zikwiranye n'ivyo bakoze bacirwa imanza zikwiranye n'ivyo bakoze bapfuna kuzimu batererwa muri ico kiyaga ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri kandi umuntu wese atabonetse ko yanditse muri ico gitabo c'ubugingo atererwa mu kiyaga caka umuriro atererwa mu kiyaga caka umuriro. mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro gaburira umutima turagushimiye. ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa 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 canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezage.